ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Haraciye igihe kitari gito mu gihugu cacu c'u Burundi, ikawa ari igiterwa gifasha abarundi benshi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ico giterwa kikaba catanguye kurimwa kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 920 kizanywe n'abanyamahanga. Cagiye gitera imbere kugeza aho isinzi ry'abarundi bagiye bijukira kurima ico giterwa c'ikawa kubw'akamaro kibafitiye. Muri iki kiganiro turasobanukirwa igikorwa ca Reta mu gisata c'ikawa, uko ikawa ibungabungwa duhereye ku kamaro kayo. Igiterwa c'ikawa kidufitiye akamaro kanini. Turazi ko twese kuva tukiri abana batoyi twiga abavyeyi bakoresheje amahera avuye mu kawa. Kera iyo abavyeyi bacu bagurishije akawa n'umwana kiri muto yarabimenya, yarabona igihindutse muhira. Musanzwe mubizi yuko igiterwa c'ikawa kiri mu biterwa njabukamazi, kikaba kiza ubwa mbere cinziza amahera mva makungu ku bice bishika 80%. Murumva rero ufatiye kuri ico uca wumva yuko ari igiterwa Leta iteza gushigikira. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Reta y'u Burundi mu gushigikira iterambere ry'igiterwa c'ikawa yarongeye inguvu muri ico gisata mu kukibungabunga ibicishije mu bushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu kigo ODECA. None kuva Reta imaze gusubiza akarenge muri ico gisata hamaze gukorwa ibiki n'ibiki? Ubwa mbere byabiteye ubwoba, umurimyi yarashora ikawa yiwe hageze guhembwa agahembwa haciye umwanya munini cyane. Nje ndibuka ikawa abarashora mu kwezi kwa gatangura gushira mu kwa gatatu kwa kane gutyo mu isande bateza guca baronka amafaranga yabo mu kwezi kwa gatandatu, ihemba rya mbere n'imibori kwa gatandatu. Ariko icyo gihe wasanga baza guhembwa mu kwezi kwa 12 kwa 11, naho nyene Leta irinze gukoma induru na Leta irinze kubishingira mu mabanki kugira ngo bashe guhemba abarimyi. Niho rero Leta yacifata ingingo yuko gusubiza akarenge mu gisata c'ikawa ikaba kugeza mu munsi maze gukorwa ari byinshi. Ico gihe agahembo kari 500, ubu tugeze ku 1250. Urumva ko hari ikintu ciyongereye. Urumva rero byakozwe ni byinshi. Leta kandi yaraciye ishiraho ibipimo byayo kugira ngo nayo nyene ishobora kongereza akanovera k'ikawa. Hari amagitari atari make amaze kurimwa mu ntara zitandukanye, haba za Cankuzo, Ruyigi, za Mwaro, za Karusi n'ahandi. Ikawa yaratewe kandi izobandanya iterwa. Twongera kandi Leta irondera amatuta kugira ngo ihe abarimyi b'ikawa bandaye batera ikawa shasha. Ikawa zatewe kera zirandurwe, hateho shasha zitanga umwimbo mwiza kandi wakanovera. Leta mvyeyi kandi nkozi yaratahuye akamaro igiterwa c'ikawa gifitiye abene gihugu, amakomine, eka mbere n'igihugu muri rusangi. Ikawa ni igiterwa gikomeye cyane ku gihugu, ku mwene gihugu ndetse no ku ikomine. Murazi yuko ikawa kuva na kera narindi nico giterwa umurimyi wacu wakigize umwuga, hageze ko ashora ikawa yacayikura akuya akaronka agafaranga gakwiye kakaziye hamwe kugira ngo ashobore kwikenera mu muryango, agura agahuzu k'abana, yubaka akazu gashirako amabati, ndetse noneho hageze kuronka abana amashuri bigaca bimworohera.
Kw'ikomine naho ikomine yo habaye ihembwa ry'ikawa burya nayo irahatorera koyoko kuko hari amatagisi abashoye ikawa asigara mu ikomine si make arasahiriza ikiga c'ikomine kwiteza imbere igatuma imigambi imwe ya komine irangurwa naho gihugu nuko nyene ku gihugu naho nyene murazi yuko ikawa yabonetse irashoka hanze ikawa ntituyifungura nka mu Burundi abamwe ikawa ni bake cyane Barundi nyinshi rero ije hanze igiye hanze haca hinza amahera y'agaciro ya mahera akunda kutugora akinjira amadevize mu gihugu ayo nayo agaca asahiriza mu migambi y'igihugu haba mu kubaka inyubako kurangura ibitoro imiti n'ibindi byinshi cyane rwose igihugu kiba gikeneye bikoreshwa n'amahera mvamahanga rero murumva yuko ikawa rifise akamaro kanini cyane haba ku gihugu makomine ndetse no ku miryango. Ikigo ODECA nico kijejwe igwizwa ry'umwimbu w'igiterwa c'ikawa, inagurwa ry'ico giterwa, eka mbere n'ihingurwa ry'ico giterwa. Twebwe rero ico turiko turakora nk'abantu bajeje ico kigo no kugira ngo ubwa mbere tugwize umwimbu w'ikawa biza by'ibiturumbwe bashora. Mu kubigiza tubigenza gute? Ni iki gikorwa cyo gukata no gusasira. Ikindi dukora no gusubiriza ibipimo bishaje. Ugikawa ni nk'umuntu yashaje nta n'umuntu murabizi ntabagishobora kurondoka. Ni ikawa rero nuko igwiza umwimbu kuko ibigifisa amaraso ibikirinto. Rero turahita tugasubiriza ibyo bipimo bishaje kuko byinshi byatewe ku ntwaro y'igikoroni. Ibindi nabyo duhimiriza abarundi no kwagura ibipimo by'ikawa. Ahantu hose tuzi yuko hashobora kugira ikawa bazitere ku bwinshi. Ibindi nabyo dukora mu kigo ODECA n'ibijanye no akanovera k'ikawa y'u Burundi gasanzwe kariho karyoshe kawa y'u Burundi raryoshe muga dushaka kukongera. Mu kukongera naho turakora ibikorwa bidasanzwe kugira ngo ikawa izugumane ako kanovera kaniyongera. Mu bikorwa bitandukanye bikorwa n'ikigo ODECA harimo gukurikirana abarimyi b'ikawa mu kubigisha ubuhinga buba bugezweho bwo kubungabunga ikawa. None mu kunagura ibipimo vy'ikawa vyashaje bigenzwa gute mu gutera imivyaro y'ikawa mishasha? Buri mwaka mu kwezi kwa11 haraba isekeza ry'uteza imivyaro y'ikawa mishasha. Aha rero tumaze gutora ikibanza cacu duca dufata tukabwira abafundi bidimo dushinga imambo ku metero 2 kuri 2. Tumaze gushinga izo mambo rero duca tuza tukimba ibinogo. Twimba kinogo c'isantimetero 60 ku 60. Mu kwimba rero turafata ivu ryo hejuru tukarishira ukwaryo. No kuvuga ivu riryoshe tukarishira ukwaryo. Niri mubona iri niryo vu ryo hejuru twasanze riryoshe twarishize ukwaryo. Hanyuma ivu ryo risa nk'iryo mu gataka naryo nyene turishira ukwaryo ritaryoshe cyane. Niri ivu mbona ngaha haruguru. Rero hageze gutera turaza tugafata ryavu ritaryoshe tukabanza tukarisubiza mu kuzimu kugira ngo cya kinogo cacu kize kuzura. Hanyuma tukadufata ryavu riryoshe tugaca tuvanga n'ibiro 10 vy'amase. Tukabivanganya neza tugaca dushira mu kinogo. Hanyuma doje gushira mu kinogo tuba twasize hagati igiti kugira ngo tuze kuraba hagati aho tuza gushira umuvyaro wacu tuza dushamwe igiti. Hanyuma tugaca tumaze kuzuza tugaca dushamwe wa muvyaro wacu muri ryavu riryoshe. Murabona uyu muvyaro w'ikawa muri bwa busamba bubora. Kubera uri muri bwa busamba bubora duterana n'aka gasamba. Mugabo iyaba uri muri bwa busamba bwa kera butabora twaca dutabura tukagata ako gasamba kugira ngo umuzi w'igiti c'ikawa kize gikore ciyagamvya. Mugabo na hari ubwo murabona uyu muvyaro igihe umaze mu matuta usanga umuzi waramanutse ugashika ino epfo ugasanga wagombye kwizinga. Duca dufata aka gace kepfo ko ku ntango tukakagegena tukagata kugira ngo wamuzi amwe wari warizinze ucubona kugororoka uzutere unaga ushinga imizi uja mu kuzimu n'imizi yo mu mbavu. Nico gituma karera kagaha duca tubanza
tukakagegena tukagata. Ndabereka uwo muzi muza gusanga warizinze. Nguyu wa muzi wari warizinze nguyu. Mwabonye. Iyo duca dutera rero ikawa imizi wogumye wizinga tukarindira ko ikawa ikura tukabura. Na ya mizi mishasha ntiyoshoboye kuboneka kubera uyu muzi wizinze wabuze isaganirizo. Nico gituma mwese abafundi bose cyabura abantu bose bari ngaha mu gutera ikawa naho izori mu busamba bubora muzobanza guca kaya gace ko ku ntango kugira ngo mugate uwo muzi wizinze mu kureko. Duca tugira iki? Duca dufurira neza. Ugatsindagira uhejeje gufurira neza iruhande y'umuvyaro ucudunduza neza kugira ngo amazi y'imvura aje ntace ashoka aja mu kuzimu mu muvyaro aho uwo muvyaro uri. Duca dufata rero ivu tukadunduza turahejeje gutera ikawa wa muvyaro wacu. Ibipimo byose tugaca dusaba yuko byaba bitewe muri ubu buryo. Tuhejeje gutera neza ikawa naho abari mu mvura duca dusasira ngo akanovera kava muri bisasizo kaze kunganire wa mwavu w'ikirundi twakoresha. Egome hariho igituma tutegereza ibisasizo kuri igiti cy'ikawa tuje gutera ku mvo zitandukanye. Ibi bisasizo usanga kenshi birimo ingwara zishobora kwandukiza umuvyaro w'ikawa. Kandi akabamwe n'udukoko dushobora kurya uyu muvyaro w'ikawa. Nico gituma rero kugira twikingire izo ndwara ziba ziri ngabo bisasizo dusiga santimetero zikeyi kubera udukoko twovabwo twojya amababi y'ikawa. Igikorwa cyo gusasira ikawa ni igikorwa ku mivyaro mishasha gusa, ariko birakogwa no ku bipimo vyose vy'ikawa mu ntumbero yo kubibungabunga. None ikawa isasigwa ryari, igasasigwa gute? Ikawa isasigwa mu gihe imvura icitse. Ni mu ntumbero yo kugira ngo ajya amazi ya nyuma yo mu imvura igwa ashobore kugumamwo hajya ahantu hateye igipimo c'ikawa. Usasira ikawa ntiyegereza ibisazizo ku giti, uca wegereza hirya gatonya nko gusantimetero 200 ukacushiraho ibisasizo. Mbega mu gikorwa kijanye no gukata ikawa coco vyoba bikorwa ryari, bigakorwa gute? Ikata urigira uhejeje gusasira uhejeje gusasira kubera kakabombera uhejeje gusasira ubugomba yuko uhejeje gukata ubwa mbere byarakogwa gukata igiti ugasigaza mu gukata ugasigaza igiti kimwe. Kiya giti kera byarakogwa twacita igiti ndera abagombozi. Ico giti rero ku nkato shasha ubu nitukigisigaza. Ukase rero ukabimarako byose abagombozi bakuze baca baronka ibyunyunyu bikwiye, bakaca bakurana inguvu kandi bagashobora gutanga umwimbu neza. Ukoresha agasumeni canke ugakoresha agapanga gakarishe muga mu gukata ukagerageza ugahengeka agapanga cabura agasumeni ku buryo hajya ahantu wakatiye imvura iguye atamazi arekamwo. Iyo ukase utahagakitse imvura iguye harekamwo amazi hanyuma intimatima ikacibura. Iboze rero abagombozi ntibaduga. Uhejeje gukata urakurako hari ibintu bikunda kuza ko twokwita karu twita urubobi, uragerageza ukabihanagurako ukabikurako ku buryo kuko bijya navyo bigumye ko biratuma haba inkurikizi z'izindi ngwara ziko ziraterwa n'utwo tuntu tw'utubobi. Ku bijanye no gufumbira ikawa vyoba bikorwa gute? Ngomba ndabereke ingene dushira uwo mwavu kuri iki giti kuri cikawa hama dushira ku bipimo ku biti byose mu bipimo vy'ikawa. Turafukura ibi bisasizo vyacu byose. Tumaze gufukura duca dupima santimetero 30 duhereye ku giti c'ikawa. Tugize santimetero 30 duca dusubira tugapima santimetero 20 cabure 30 bivanye naho amasango y'ikawa agera. 20
twongerako 10 30. Urabona kuri izi santimetero zose tuba twashitse aho amashami y'iki giti c'ikawa agera. Ni ukuvuga yuko imizi ikeneye amase iri ngaha aya mashami yacu agera. Nico gituma rero duca dufata vya biro 10 vy'amase tugaca nkikuza ngaha kuri iki giti. Urumva nkikuza nisunze aha aya mababi yacu agera. Kuri santimetero babene gihugu benshi ntibabizi. Abafundi b'indimo baca bagira agati kizo santimetero bagaca bagaha umurimyi w'ikawa. Ako gati rero akaba ariko uwo murimyi baje kumwereka azoza arakoresha mu gipimo ciwe c'ikawa. Tuca tubaza tugaca wa muzingi tuza gushiramo ya mase. Murabona ya mizingi irahuye. Rero uyu mizingi maze guhura aka kantu kari hagati y'imizingi ibiri niko ntashiramo ya mase y'ikirundi. Mugabo rero navuze ko ari biro 10. Bivanye n'ingene igiti c'ikawa kingana. Urashobora kuronka umuzingi munini yiya ujamwo amase arengeye biro 10. Bica bivana rero n'igiti cawe ingene kingana no kuvuga imyaka y'igipimo cawe. Aha rero nagomba ya mase njishirako. Sinegereza ariho waje ati rikwiye kutegereza. Sinegereza kubera imizi ikeneye ivyunyunyu. Imizi y'igiti c'ikawa iri ngaha kuri urugero rw'imizi. Nico gituma duca dutabira aho ya mizi igeze kugira ngo izici kwega neza ivyo vyunyunyu. Harumba je ngo none iyo ndobo pimo ibiro 10. Kenshi na kenshi aka kadobo cabura akavumbu gatoyi kari hagati na hagati usanga gapima ibiro 10. Igice gikurikira rero duca dufata y'amagarama 50 ya NPK tugashiraga kuri iki giti c'ikawa. Ayo magarama nayo kuyapima dukoresha iki? Dukoresha aka gakopo kavamwo sostomati. Abahinga baragapimye basanga karimo igarama 50. Nico gituma rero duca tuyora aka kose kuzuye tugaca tugahereza kuri iki giti c'ikawa. Uruzuza neza. Murabona ko kuzuye neza. Yashirako rero kuri iki giti c'ikawa. Mwirikije aho nashize umwavu w'ikirundi. Sagarama 50 murabona zihereye aho natanguriye. Mejeje rero gushirako uyu mwavu w'ikizungu bita NPK ntafurira rero ngashirako ibi bisasizo byanje. Ikawa irakenera gupompwa mu kuyikingira indwara zitandukanye. None navyo bikorwa gute? Hariho ibikoresho tuba dufise. Ubwa mbere turagira ibikorwa byo kuyikingira. Aha candambara ikintu bita mask. Aka nagafuka munwa kugira ngo turiko turapompa umuti ntushobore kuja mu kanwa. Hanyuma duca twambara ikintu twita ibirato byo mu minwe. Ibirato byo mu minwe no kugira ngo turiko turashiramwo wa muti turiko turapompa umuti ntudusesekeko. Hanyuma duca twambara ikintu bita amarori. Aya marori nayo gukingira amaso kuko umuti dukoresha numuti ufise uburakari bwinshi butuma umuntu agirirwa nabi ku mubiri. Duca twambara rero aya marori. Duhejeje kwambara amarori duca twambara n'inkofero ikinga mu mutwe. Niyo yiyi duca tuyambara abafundi bose cabure umuntu wese w'umurimyi ariko arapompa ikawa ategerezwa ko afise ibi bikoresho. Tumaze kuvyambara duca dutangura rero ibikorwa byo gushira umuti mw'ipompo. Tuba dufise amazi meza. Tumaze kuyashikana ngaha duca dukoresha dufise na wa muti. Urumva hari ubwoko bubiri bw'umuti. Umuti wa mbere dukoresha mu ibanze gipompa rya mbere n'umuti bita lamdalam. Duca dukoresha amasese 8 mw'ipompo y'amaritiro 15. Duca dufata amazi tugashiramwe makeyi kugeza hafi munsi y'inusu. Tugaca dufata iserenge tugakwega amasese 8. Tugeje kuyakwega tugaca dushira mw'ipompo. Duca dushiramo amazi tukugeza ku maritiro 15. Tugaca tuzungagiza neza hama tugafunza tukara yuko umuti n'amazi byanywanye. Bejeje tubonye ko byanywanye rero duca dukora iki? Duca turaba
iyo umuyaga uva nukuvuga umuyaga uva hariya uteruza hariya mu buraruko uyu muyaga uteruja niyo dutera dupompa tuja kubera iki kuko iyo upomfye uraba iyo umuyaga uzanana umuti uca ukugarukako mugabo upomfye uraba iyo umuyaga uja umuti ntukugarukako utera uja ku bindi biti n'ubusimvye hanyuma mw'ipompa rigira kabiri hariho umuti dukoresha bita ironi kubera wowe ukaze tuzokoresha amasese 3 mw'ipompa y'amaritiro 15 hanyuma ayo masese 3 niyo tuzoca dukoresha mu gihe mw'ipompa rigira kabiri ubu rero tugomba duce dushira amazi mw'ipompo hanyuma duce dushirayo n'umuti hama duce dutangura gupompa umuti wanyuwanye na y'amazi turavye rero amazi ubwa mbere ntiyari bwahindura ibara mugabo ubu agomba gusa n'amata bigica kitwereka yuko umuti wanyuwanye n'amazi beje kwifundikira duca tuyambara mu mugongo tugaca dupompa turaba iyo uyu muyaga utera uja iyi pompo yacu rero y'amaritiro 15 ipompa ibiti 60 vy'ikawa bica bituma rero ufise igitara cyawe inyene kingana ucumenya umuti utegekanijwe aha rero urabanza ugakanyaga ipompo yawe mu gupompa rero uhera hejuru ku mababi utera uja hasi uraraba rero imbere yuko imukira ku kindi giti yuko igiti cyawe cyose wagitotesheje mu gihe leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije atacidakora mu korohereza abarimyi b'ikawa mu gutanga imivyaro ku buntu imbuto n'imiti yo gupompa umwunganizi w'umushikiranganji arahanura abarimyi b'ikawa ubwa mbere turabona ko ari intara zimwe zimwe ndetse n'abarimyi bamwe bamwe bafashe ingendo kurandura ikawa nagomba ndabahanura yuko bokwikubita gashi ikawa burya ni igiterwa gikomeye cyane gishobora kuzana amafaranga aza ari hamwe amahera hajya ataje ari hamwe aragora kugira gushika ku mugambi ariko dufaranga tozeye rimwe umugambi wawe utekanije birora kushira mu ngiro rero aho kuyirandura basubire bikubita gashi bayisasire ayipompe bayikate ndetse bayitunganye neza ku buryo umwimbo uzoba mwinshi kandi ukaba mwiza gutyo nabo nyene batorera koyoko nanarya leta y'u Burundi atacitakora kugira ngo umenye w'ikawa amererwe neza haba mu kumurosa ifumbire ugacira ku giciro kitavuna imiti n'ibikoresho byankene kugira ngo batunganye ikawa yabo neza bana agomba guhanura n'abajeje amakomine nabo nyene yabwiye yuko ikawa isa akamaro kanini ibigega by'amakomine amakomine nayo bamusitanteri baronga amakomine ndetse intwara yose gushika ku mutumba boyifata nka nkama bagafasha abafundi gutunganya neza ikawa kuyikingira noneho bakaza barahimiriza abantu bagomba kwirandura nk'abarongoye intwaro bakabakebura bakabwira yuko ikawa aho kwirandura ahubwo boyitera bakayigirira neza icyo ni igikorwa c'abarongoye intwaro guhimiriza no gutunganya neza ibikorwa kugira ngo ikawa ikingirwe turi kumwe twese birashoboka ko duteza imbere igiterwa c'ikawa gutyo wa mufuko ukaronka amafaranga na wa munwa ukaronka ico ufungura ashafasha dukure nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka
imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.